Umunyamabanga mukuru wa ONU yasabye ko hafatwa ibyemezo biciye mu mucyo n'amahoro ku kibazo cy'ibyavuye mu matora yo muri Zimbabwe yarangiye Emmerson Mnangagwa asubiye ku butegetsi. Abakurikiranye amatora bavuze ko hari icyuka cy'ubwoba n'iterabwoba. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ambasaderi w'iki gihugu aguma muri Niger kabone n'ubwo abasirikare bafashe ubutegetsi bamukizeho igitutu cyo gutaha. Abashyigikiye abasirikare bishimiye ukwezi gushize bayoboye. Minisitiri w'intebe wa Libya yirukanye minisitiri w'ububanyi n'amahanga Majid Mangushi, ibyateje impagarara mu mijyi myinshi mu gihugu. Yakoze ibi abitewe n'uburakari bw'uko Mangushi yahuye na mugenzi we wa Israel Eli Cohen mu cyumweru gishize i Roma mu Butaliyani. Ejo ku cyumweru Abdel Fattah al-Burhan uyoboye Sudani yasuye ikigo cya gisirikare kiri Port Sudan. Al-Burhan ahanganye na mugenzi we w'umujenerali kuva mu kwezi kwa kane. Mu mpera z'iki cyumweru abimukira babarirwa mu 4200 bageze ku kirwa cya Lampedusa cyo mu Butaliyani. Muri uyu mwaka gusa Ubutaliyani bwakiriye abarenga 100,000 banyuze mu nyanja n'ibihumbi 45 umwaka ushize.